Turabashimiye cyane kubona mushitse hano kuri no shure gira imbabazi tujane kandi turabahaye ikaze. Amashure rero nkuko muvyumva ni shure gitwa gira imbabazi tujane. Ni shure tuyumviriye mu ntumbero yo gufasha abana bava mu miryango ifise amikoro make, tutacaguye ucanke uriya mugabo abava mu miryango ifise amikoro make, kuko tuzi yuko rimwe na rimwe bakunda kugira ibibazo byo kubandanya amashure. Bamwe muri bo usanga bataja kwishure, abandi bagiye kwishure ugasanga bagiye ataka uniforme bambaye, bataronka agasabune biyoga, bataronka utuvuta. Rero burya indawo ibazwa yirayeko, kuko tuzi ko ari abana bahura n'ivyo bibazo. Niho twaciye twiyumvira nk'umuryango kugira dushobore gushinga iri shure, hanyuma rishobore gufasha abo bana bari bafise ibibazo byo kubandanya amashure. Ubu rero iri shure aho rigeze aha ririko abana barenga 150. Twatanguye n'amashure yo kwimenyereza ayo bita maternelle, abo bageze mu wa gatatu abatanguriye hano, kandi twaratanguranye najya amashure nyene y'intango bita ekofo, naho nyene bageze mu wa gatatu. Rero abana barabandanya kwiga hano kandi biga neza. Iri shure turagerageza kubafasha ibishoboka byose, kuko abana benshi muri bo ntibariha ikintu na kimwe, kandi imbere nta kintu na kimwe bazana hano kw'ishure. Uniforme turazibaha, agasabune tukarose turakabaha, uturato bashobora kwambara turatubaha, eka mbere n'impuzu zisanzwe tuzirose turazibaha, kuko tuzi yuko mu miryango iwabo biba bigoye ko bashobora kubironka. Ikindi naco turazi ko mu miryango bashobora kuba bafise ikibazo cyo gufungura, turabaha n'ubuyi kugira ngo bashobore kugira inguvu zo kubandanya ivyigwa zo gukurikira ivyigwa. Hanyuma ikindi naco dukora, twarashoboye gushira hamwe abavyeyi bafise abana hano kugira ngo baje mu migwi yo kuziganya no kuguranana, kugira ngo mu miryango iwabo naho bashobore kwiyungunganya, kuko nivyo tubaha ubwo buyi turumva ko bihagije, bisaba yuko bashitse muhira bashobora kuronka ico bafungura. Rero tumaze kubona yuko mu miryango iwabo bafise amikoro make, niho twaciye twiyumvira ko twabashira hamwe kugira ngo tubigishe bimwe byo kuziganya no kuguranana. Hama ikindi twakoze, twarashatse kubafasha gushira mu ngiro icifuzo cyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyo korora ibitungwa bito bito. Ubu abavyeyi bose bafise abana hano twarabahaye ibitungwa by'inkwavu kugira ngo nabo bashobore kuja muri ya ntumbero yo kugwiza umwimbu biciye mu korora ibitungwa bito bito. Ivyo tubikora kugira ngo abavyeyi nabo biyungunganye, hanyuma bagira ico baterereye ishure. Mu guterera ishure sikindi no kugira ngo baronke ico bagaburira abana, hanyuma abana baje ku ishure bakurikire neza, hanyuma baheze baronke ubumenyi kandi bwiza bw'akanovera, hanyuma tubone ku ishure ryacu ririko rirashigikira leta mu gutanga ubumenyi kandi bw'akanovera. Ikindi naco iri shure murumva yuko ni ishure ryaje hano ari nk'ishure atari ishure rya leta, nukuvuga twiyumviye tuti iri shure riteza kuzana akarusho hano mu karere. Nico gituma ubwa mbere abigisha baza hano baza twabateguye tukamenyesha yuko baje kudufasha igikorwa cyo gufasha abo bana. Hama ikindi naco turagerageza tukabakarihiriza ubwenge imisi yose iyo hageze uburuhuko, bagaruka ku ishure twabarondereye umuntu ashobora kubafasha kugira ngo tubakarihirize ubwenge, maze bagire ico barushije, novuga nti abandi bo kuyandi mashure mu gutanga inyigisho z'akanovera. Rero turabishima cyane kuko turatuyaga n'abavyeyi, twaratumira abavyeyi yuko baza baraza hano kugira ngo bakurikire babaze ingene abana babo biko biragenda ku ishure. Hama ikindi naco nabo nyene baradufasha, nibo baza kugira isuku hano, barahana umwanya bakaza kugira isuku. Rero turatuyaga nabo tukabaza, mbega mubona abana banyu gute, hariho akarusho? Baratwemera yuko hariho akarusho baravye abana biga hano n'abiga ku yandi mashuri. Ikindi naco murabona ko twaragerageje kurondera ibindi bikorwa bishobora kunganira ishure, nkabijya byo korora ibitungwa mwabibonye, kugira ngo dushoboye kuronka ibitungwa byinshi tugira ivyo dushora, hanyuma bishobore kunganira ishure, kuko ibi by'ishure navyo bisaba uburyo bwinshi. Ikindi twakoze, twarashoboye kubaka isare nkuko mwabibonye,
ubwa mbere twayubaka tuzi yuko izofasha kugira abana bashobore kunyweramwo ubuyi, mugabo si ivyo gusa ikora. Iyo abajejwe intwaro bakeneye kugirira amanama hano tuca tubaha sare bagakoresha. Ikindi naco n'abakeneye kugira imanza barashobora gukoreramwo ngaha muri sare, eka n'ibindi byose bishobora gukorerwa muri sare navyo nyene birakorerwamo. Ikindi twovuga tumaze gukora hano kw'ishure, twarigishije abantu bashika 10 gukora imikate, no kuvuga ugwaruka barya bitakunze ko babandanya amashuri. Hariho abashika 10 bazi gukora imikate, hanyuma hariho n'abandi 10 twigishije gukora amasabune nabo nyene ni 10. Hakaba hariho n'abandi bariko biga ibyo kubarira. Ivyo rero byose kuba ari kugira tuze turafashanya abo mu kibano n'abandi, umwe wese yiyumve ko hari ico ashobora gukora, ari ico ashobora guterera muri ibi turimwo twese by'iterambere ry'igihugu cacu. Akajambo twoshikiriza icambere ni ugukenguruka cyane, dukengurukiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu, kuko ari we yiyumviriye yuko urumuri rw'amahoro rwoca mu makomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi. Hanyuma uno munsi tuca tugirirwa ibakwe, ruca ku mutumba iwacu, hanyuma rukaba rugendeye ino komine yacu na hano kw'ishure iwacu rwahashitse. Rero turanezerewe cyane gose kuko tuzi ko intumbero y'urumuri rw'amahoro ari ukumurikira abarundi bose muri intumbero turimwo y'iterambere 2040 igihugu cacu kibe igihugu cifashe, hanyuma 2060 kibe igihugu giteye imbere. Rero natwe turabonye yuko ibikorwa byacu turiko turakora hano kuri no shure urumuri rw'amahoro ruje kubimurikira, kandi turizeye yuko tuzoshika ku ntumbero twihaye yuko abana biga hano bashobora kubandanya amashure kandi bakaronka n'inyigisho z'akanovera.